ivyerekeye iterambere ry'igihugu. Rero ni iteka cyane kuba ndi hano, mwakoze cyane. Rero iyi nkingi y'Imbonakazoza ni ihiganwa rikomeye cyane, si ihiganwa risanzwe, ni igikorwa, ni intumbero, ni ubukangurambaga, ni uburyo bwo gukangura no gutera iteka impano z'urwaruka, tukazihuza n'icerekezo igihugu cacu cafashe, imbono y'2040-2060. Rero yabisiguye uko bimeze byose, nizere yuko bazoshobora kubitahura ko ari ikintu gikomeye cyane, si ikintu gisanzwe kuba baravyumviye nuko bobo bamaze kubona yuko bishoboka, bamaze kubona yuko iyo mboni 2040-2060 bishoboka. Rero urwaruka ni inkingi nyamukuru, impano zacu urwaruka si ibintu byo kwinezereza gusa, zishobora kubaka ubushobozi, kwigisha abandi no gutuma igihugu kigira isura nziza. Rero twafashe ingingo yo guha ijambo urwaruka rufise ico gutanga, abaririmbyi, abashoboye kwandika, abashoboye n'ibindi byinshi. Urwaruka rufise impano nyinshi cyane. Rero umuco, turafise umuco munini cyane hano mu Burundi, ni itunga, ni inkomezi. Tuvuga yuko igihugu kitabaho gifise umuco, ni igihugu kitaba kiriko kirabona neza inzira yacu. Mugabo twebwe u Burundi turafise umuco munini cyane. Kubana nk'icubahiro umukuru w'igihugu cacu yavuze ati kurikize iyo mboni 2040-2060, nuko yabonye yuko ishoboka, nuko yabonye yuko igihugu cacu c'u Burundi kizoshobora gutera imbere nk'uko avyifuza wewe. Rero nari nazananye n'urwaruka rukeya rufise ico gushikiriza nabwo nyene, nabo bakaba bari muri ya video yari yatubwiye. Rero akaba ari abajene bitanze cyane, bavuze ati muri conference tugeza kwa turimo kugira ngo duhimirize abarundi rwaruka, turihimirize ruzoshobore gushika muri ino higanwa. Sinzi ko boshobora kuza bakubwira hano impano zacu zije hejuru urwaruka, ko rurabona yuko irya mboni 2040-2060 ishoboka. Mugabo nuko gushoboka nuko duhindura ingendo twebwe abarundi twese, kandi iyo mboni 2040-2060 irabatwebwe urwarukana cyane cyane. Rero aba nibo twari kumwe muri irya video, mwarashoboye kuyibona nkuko yabisabye mu ikwiragize hose. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko diaspora y'u Burundi yatuzaniye ikintu gikomeye cyane mu kuorganiza iyo nkingi y'Imbonakazoza. Rero sinzi ko boshikiriza ico bari bashatse kuvuga. Kubera ko twebwe abakobwa dufise ijambo, ubumenyi n'impano, kubera ko twifuza gutanga ikimenyetso cyiza ku bana bo mu nyuma, kubera ko tudakeneye kwanga guteza amashi abandi, twebwe ubwacu turashoboye. Tumenye ko turi inkingi z'iterambere atari abitegereza gusa. Intambwe ya mbere y'urugendo rugana ku Burundi bwiza. Murakoze. Bandanya nacu nimba mufise ibyo. Okay. Inkingi y'Imbonakazoza, Ubumwe, ubumenyi, impano zanje igamire ku Burundi. Wonderful. Merci. Merci beaucoup. Tubakomera amashyi zawanyu sana. Donc umwe naze nkawe ingo umwe uzi slogan neza ninde? Slogan izi neza. Sawa. Donc urumva tugomba yuko abantu bose bazokwitabira ihiganwa. Kubera iki slogan? Ni iki kintu tugomba ko abantu bose bazokwitabira ihiganwa hazogere tusanga bayizi. Nico bituma tugomba ko bavuga bakavyumva. Icivugo ni kibafasha kugira ivyiyumviro, nico bahagararako, nivyo bagira ku muga slogan ni kibafasha rero gushira mu ngiro ivyo barimo kandi bishimye banezerewe, bumva yuko kwitabira ihiganwa ryabo atawanyuma arimo.
kuko hari igihe avuga ati yo nzava mbu wa nyuma oya nta numwe abo wa nyuma nico gituma iyo tuvuze ati ndi inkingi y'imbona kazoza ubumwe ubumenyi impano vyanje ningabire ku Burundi wamaze guparticipa deja wamaze kuba umuntu ukomeye cyane no kuvuga rero bereke ingene bazogira bashobora ku abariko baritegura ihiganwa mu bikora. Murakoze cyane reka mbanze ndabafashe ndabasubiramo gato iyi slogan buke kugira ngo mwumve ijambo kurindi icyo iyi slogan ishaka kuvuga. Ndi inkingi y'imbona kazoza ubumwe ubumenyi n'impano byanje ningabire ku Burundi. Ni ukuvuga Uburundi turafise impano nyinshi dutegerezwa kwerekana haba ngaha mu Burundi ndetse no mu makungu. Iyi slogan ishaka kuvuga yuko izo mpano dukwiye kuzerekana non seulement abana ngaha mu Burundi gusa ariko no mu bindi bihugu biciye muri iri higanwa ya diaspora y'u Burundi. Rero muhamagarira abandi bantu benshi baze muri competition bazoze muri competition baze kugira ngo bashobore kugaragaza impano zabo. Abantu bose bifuza kuboneka bifuza kugaragaza impano zabo ntibatinye ariko ingabire zabo bumve yuko impano ubumwe n'ubumenyi byabo ari ingabire ku Burundi ku gihugu cyacu dukunda cyane cy'u Burundi. Murakoze. Merci. Murakoze cyane. Ibyo byose ni kwizerana umuhora wo kwizerana. Ndakengurukiye cyane abashoboye gufasha ngaha gushika ngaha anya barashoboye gufasha kugira ngo igikorwa gishikaho kigeze uyu munsi. Rero ugwaruka baba mu makungu dusaba yuko boshigikira ihiganwa kuko ni ikintu gikomeye cyane kuko iyo duhuje hamwe amajwi ivyiyumviro n'ubushobozi twubaka Uburundi. Rero umurundi wese avuga yuko afise ijambo ryo gutera mu iterambere ry'igihugu cyacu, avuga yuko afise responsabilité kugira ngo igihugu gitere imbere naterere muri iyi competition kuko ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo ugwaruka ruzoshobore kubona neza yuko ijya ngo 2040-2060 ikunda. Aba badukuriye nibatwereke yuko ishoboka, nibaduhimirize batwereke yuko ishoboka, baduterere icyo dusaba ni soutien n'umuhora wo kwizerana gusa nta kindi. Rero nkabandanije mvuga ati inkingi y'imbona kazoza si iy'abandi ni iyacu. Ejo si iby'ivyifuzo, ejo ni ibyo dukora uyu munsi. Murakoze. Murakoze cyane. Merci beaucoup.